ubisimi hari devo naragucitse naguteye indobo je suis désolé ubisimi hari none ko nagucitse naguteye indobo ipoto je suis désolé iyi ndirimbo ndayigutuye devo ikwibutse yuko tutanganya level nitwari kubandanya turaba besto iyo ntaguheba yari kuba ari amaso ndazura babaye mugabira gusha urazi ingene wanteze amarusha ubuzima bwanje waraburuhisha iyo nahura na Yesu ngo ampindure musha. Shalom shalom amahoro y'Imana kuri mwebwe mwese mukomara dukurikirana kuri Burundian Gospel TV mukaba muri kumwe na Jambo Désolé. Uno munsi mukaba muri kumwe n'undi mutumire musanzwe munzi nyinshi musanzwe munzi sijyambere mumubona ariko tuzakuganira byinshi mutari munzi kuri uwo muririmbyi. Uwo muririmbyi tudatevye akaba ari Prince MSHINDI. Prince MSHINDI reka aturamutse kwanza hama muza kumenya reka ndavyirihoreye muraza kuvyumva. Reka turamutse Prince MSHINDI maze abaramutse kuri mwebwe mwese mukomara dukurikirana kuri Burundian Gospel TV. Ndaramukije abakunzi ba Burundian Gospel TV hamwe na mwebwe Tiffany. Ego murakoze cyane. Ego murumvise yuko turi kumwe na Prince MSHINDI ariko twagira tumubaze Prince MSHINDI niryo zina nigi wawe witwa Prince MSHINDI canke sanzo tuzi yuko urakunda kuvuga yuko utitwa Prince MSHINDI izina ryawe ry'ukuri ryo bariri? Nitwa amazina nawe n'abavyeyi n'indayihimbaza Ezekiel. Hama Prince MSHINDI ryavuye kuri kumugwi nari nsanzwe ndirimbamwe witwa Washindi. Rero uri mu individual acha bitwa MSHINDI. Hama kuva nkiri muto je naruvume ngo tu men je suis un prince. Eko naba nuvume kuva kera ego. Nike kintu cyagutuma wumva umenga witwa Prince icyo kintu cyagutuma wumva kumenga umwami niki? Hari verse akunda gusoma muhiri vuga ati ngo turabami n'abaherezi. Rero mu gifaransa bavuga ati nous sommes des princes. Rero naba nuvume ngo wow, j'aimerais bien que faire partie de famille y'aba prince. Yego. Ivyo onye wavyumva imbere yuko ukizwa canke nubwo wari umaze gukizwa? Ivyo navyumva avant yuko nkizwa mugabo maze gukizwa niho vyagize meaning niho nabitahuye cyane. Nje gutuma nacendagiye approprié. Twarabonye indirimbo yawe nshasha yitwa Désolé. Désolé. Wotugira ico washatse kuvuga muri iyo ndirimbo icyumviro cyawe? Désolé icyumviro cyari ico sinzi ko navugatira ubuzima bwose bwiza na relation soit umuntu ari afite imigenderanire n'Imana cyangwa afite imigenderanire na Shetani. Rero yari nariko ngerageza kwerekana ubuzima nari sanzwe mbamwo ubwa mbere ico kiremo cyitwa Shetani twa dufitanye imigenderanire cette fois ngo ndakubwira ati men je suis désolé relation ya jena iraheze ubu ndahisemo kumatana n'uwundi. Yego ahanini cyari ico. Sigura ingene wavyiyumviriye kijya gicapo ugikuye kuki canke nihe message washatse gutanga uciye mwajya amashusho? Video nagerageza aske ni listra ibintu ndiko ndavuga muri mu ndirimbo ntange representation yavyo. Rero ko ntashobora kuronka Shetani ngo ndamufilme, ko ntashobora kwerekana umushaha wanje ngo ndawufilme, byasaba ko umushaha wanje ndabarepresenta n'ujya muhungu muri BKM Alex niwe yaserukira umushaha wanje cyangwa ubuzima bwaje bwa kera. Hama ujya mukobwa yakina iyo hall comme si ariko arepresenta Shetani. Ntibisigura ngo niwe Shetani mugabo yari juste representation gira umuntu ariko raraba agire ide. Yego. None muri iyo ndirimbo uri kurayikora canke imbere kusohoka hari ukuntu wari witeze yuko iza mu bantu ngene abantu bashaka kuyakira? Uko witeze ko abantu bayakira niko byagenze canke vyarushijeho canke byabaye munsi? Nibaza ko abantu bayakiriye neza cyane nkuko nari ndayiteze. Mugabo gusa fait nari nzike nari niteze cyane ama critique canke nari niteze ko abantu benshi batazotahura ico gicapo kuko fait nagoma nuvumengo iski abantu bazotahura ko ujya muhungu ari umushaha wanje ari ubuzima bwanje bwa kera nashatse kugaragaza canke ujya mukobwa azotahura yuko ari representation ya Shetani canke y'uwo muntu wa kera twaditana imigenderanire. So mugabo rero hizima narabonye ko benshi barabitahuye n'ahatari wose. Abo ntibiyumviriye ati ko iki umukobwa ari wahisemo kugeranya na Shetani? Ni en fait ni
hariho amaje menshi yatumye mpitamo umukobwa kuko fete cya mbere nuko nari nkeneye ijya video ibemo ibice bibiri, ibemo ibice byerekana acting y'ubuzima nari nsanzwe mbamwo, hama n'ikindi habemwo iyo mama ya dance yaho batamba. Sasa bajye baktiye nashaka bencarne ivyo bintu bibiri, bariko barakina iyo role bagaragaza ubwo buzima, hama kandi en même temps banatamba. Hariho commentaire twahawe ku ndirimbo yawe ijya Désolé, reka hatevye ndayisome iyo commentaire umuntu yagize ku iyo ndirimbo yawe, byatanze ikibazo abaza ati Prince MSHINDI twari tumenyereye usohora indirimbo mu majambo harimo verset biblique, ati nkimeze nk'izindi ijya ndirimbo yasanze itameze nk'izindi, kubera iki wakoze muri iyo style? Umva ngira yaramenyereye. Nibaza ko fete je kuri jewe icyo nita ubutumwa bwiza, c'est pas nécessairement ko nkoresha ama verset biblique, mba numva ni icyumviro kiri behind umuntu ariko araserura icyo umuntu asigarana, kuko mba numva ngo okay ndashaka koresha verset biblique umuntu ntatawe icyo nashatse kuvuga, muga nkuvume ngo reka basi n'explique verset biblique ntarinze kuyivuga, umuntu atahure icyumviro kiri behind iyo ndirimbo. Cyo cyumviro kuko mba numva ngo nico cyava kimuconnecta n'Imana, nico kimufasha gutahura ego. Ndibaza wowe watanze iyo commentaire, ndibaza ko baye satisfait kuri iyo commentaire wari